Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro y'Imana abane namwe bavukanye mwese muri Kristo Yesu umwami wacu. Kaze kandi mu mwanya w'ijambo ry'Imana biciye mu kiganiro Saveur Divine. No munsi mukaba muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samuel. Tukaba dushimira Imana Data wa twese wo mwijuru rero ko yatugwaniriye, yatubaye hafi. Birashoboka yuko wabaye mu ntambara zitandukanye zari zikomeye. Imana ishimwe yuko yahabaye, Imana ishimwe ko yagutabaye, kandi izokomeza kugutabara, izokomeza kukugirira neza. Uno munsi rero tukaba tuza guhagarara ku ijambo dusanga mu ikete Pawulo yandikiye ab'Ifilipi igice ca 3 turavye umurongo wa 20. Haravuga ngo tweho iwacu ni mwijuru, niho twiteze umukiza ko azova, niwe mwami Yesu Kristo. Mana ishimwe cyane. Uwo ni wo murongo tuza guhagararako, ariko ndumva yuko tworaba duhereye ku murongo wa 17 havuga ngo bene data munyigane mwitegereza abagenda batwigana nk'uko mudufise ko icyitegererezo, kuko benshi bagenda ukundi uko nababwiye kenshi, n'ubu ndababwira ndira yuko ari abansi b'umusaraba wa Kristo. Iherezo ryabo no guhona, Imana yabo n'inda biratana ibiteye isoni byabo, iby'isi nibyo bababaye. Tweho iwacu ni mwijuru, niho twiteze umukiza ko azova, niwe mwami Yesu Kristo. Azohindura imibiri yacu y'ugucishwa bugufi ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe, nk'uko afise ubushobozi bumubashisha kwiganzira byose. Tuza guhagarara kuri uno murongo wa 20 uvuga yuko tweho iwacu ni mwijuru. Bene data, mwijuru niho iwabo w'abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Iryo jambo niryo tuza kuvuga, mwijuru niho iwabo w'abana b'Imana. Pawulo yandikira ab'Ifilipi yari mwibohero, ariko Ifilipi yari yarahavuze ubutumwa bwiza. Yari karabwira ab'Ifilipi yuko boba maso, yuko bo kwirinda abansi b'umusaraba. Abansi b'umusaraba nabahe? Bashobora kuza bigira bene data, ariko bazanye izindi nyigisho zihindura ubusa ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi ico gihe tukirimwo hari inyigisho nyinshi ziriko zirazimiza abantu. Bene data, twirinde abansi b'umusaraba. Aha Ifilipi Pawulo yarahavuze ubutumwa, hakaba ari mu Bugiriki. Ahantu rero hari hatwagwa n'ingoma y'Abaroma. Aba bantu b'Ifilipi harimwo Abaroma bahaba. Nubwo bahamba, ntibari bahagaze ku mategeko ya hano mu Bugiriki, ariko bo bari bahabaye bavuga bati wacu ni Roma, turafise umwami w'iwacu, amategeko y'iwacu niyo tuyoboka, niyo tugenderako. Umukristo rero bene data twibukanye yuko turi ingenzi ngaha muri ino si,
turi ingenzi. Aha muri ino si tuhari tutari ab'isi, abana b'Imana iwabo ni mu ijuru. None bene data, kwaba Abaroma baba mu Bugiriki ariko bayoboka umwami w'i Roma, natwe bene data iki kintu kitwigishe abizeye Yesu, abamufise, abamuvuga, abemeye kugira ibyo basize kugira ngo bamukorere, kugira ngo bamukurikire. Twibuke yuko nubwo turi ngaha muri ino si turagomba kugenda nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira kugenda. Simvuze sindiko ndigisha abantu ngo ntihagire amategeko y'ibihugu canke ishengero urimwo ugenderamo. Izo sizo nyigisho ndiko ndazana, ariko wubakire ubuzima bwawe kw'ijambo ry'Imana. Imana idufashe kandi cyane. Umukristo rero aba ngaha kuri ino si mugabo suwisi, ingeso ziwe, ibikorwa byiwe, inyifato byiwe, ibyo avuga byose biragomba kugaragaza yuko ari ingenzi, biragomba kugaragaza yuko ari umwana w'Imana, biragomba kugaragaza yuko ariko aragendera ku mategeko y'igihugu yiteze kuzobamo. Kandi bene data, twibukanye ijuru ritakubamo ukiri ngaha muri ino si, ugerageze kuribamwo ku ntahe yiwawe, ku ngeso zawe, ku bikorwa ukora, ijuru ntaryo uzobamwo. Dutangure turondere ubwami bw'Imana tukiri bazima ngaha nyene, duhinduke, twihane ibyaha, twihane inzigo, twihane ishari, twihane urwanko, twihane amacakubiri, twihane ubusambanyi, ababesha bareke kubesha. Ibyo byose bidutandukanya n'Imana. Bene data, tubisige inyuma yacu, tubyibagire, twibagire inyungu mbi, twibagire kurenganya abandi. Hari ibyo ubona bikuzanira icubahiro ariko bidashingirwa intahe n'ijambo ry'Imana, Imana itabinezererwa. Ibyo byose bene data tubisige, ibyo byose tubizibukire, kuko iwacu ni mu ijuru, kandi mu ijuru hari ibyo tugomba gukora kugira ngo tuzohabe. Petero nawe nyine yaranditse mu ikete ryiwe rya mbere igice cya 2 umurongo wa 11, yaravuze ngo abo nkunda ndabinginga ko muri nyambukira n'ingenzi, mwirinde ibyifuzo by'umubiri bigwanya ubugingo. Twirinde bene data ingeso mbi. Nta uvuga yuko ariko araja mu ijuru ngo agire ingeso mbi. Nta uvuga yuko ariko araja mu ijuru ngo ateze ingorane ababanyi biwe. Urashoboka yuko woba uri kuribesha, uri mu murimo w'Imana, birashoboka yuko uri umuririmbyi ariko ugateza uruhagarara muri korale, ukaba ufise abo wanka, ukaba ufise abo ugendera n'abo utagendera. Birashoboka yuko uhagarariye igikorwa c'Imana ku rugero urwo ari rwo rwose. Birashoboka yuko uri umurongozi, uri umuyobozi, mugabo uriko uribesha. Rero Petero yaravuze ngo ndabinginga ko muri nyambukira n'ingenzi, mwirinde ibyifuzo by'umubiri bigwanya ubugingo. Imana idufashe cyane. Twibukanye yuko mu ijuru niho iwabo w'abana b'Imana. Na Yohana mu ikete ryiwe rya mbere igice cya 3 umurongo wa 3 nyine aravuga ngo kandi umuntu wese amuziga ko ibyo ariyeza nk'uko ari wera. Turondere kwezwa imisi yose, kwihana, guhinduka, kandi tukihanira kureka. Hari ugukora ibyaha umuntu akabitegura ngo ndaja kwihana, ndaja gusaba imbabazi Imana mpejeje kubikora, ariko twihanire guhinduka, twihanire kubiheba. Bene data, mu ijuru niho iwabo w'abana b'Imana. Siga byose kugira ngo Yesu umukurikire, siga byose kugira ngo Yesu ube umwigishwa wiwe. Uzibukire abansi b'umusaraba nk'uko Pawulo yavyandikiye abi Filipi. Abansi b'umusaraba n'uno munsi barahari. Hari ubutumwa bupfuye buri kuburaza butuma abantu bakunda isi.
ubwo butumwa buza bukubwira ngo banaka barakuroga, ubwo butumwa buza bukubwira abagore beza, buza bukubwira inyigisho nyene zo kukubembereza, buza bukubwira amazu, bukubwira ubutunzi, bukubwira kuja mu mahanga, bukubwira ngo komoza bohoza ibyawe. Ibyo dukwiye kubohoza, uko dukwiye kubikora no kwihana ibyaha, no guhinduka, no kugarura ubusabane n'Imana. Imana ishimwe cyane, tukagira ingeso nziza, tukihana ibyaha kandi tugasaba Imana ikadushoboza kubivamo. Mwijuru niho iwabo w'abana b'Imana, mwijuru niho iwabo w'abizera. Yesu aguhezagire mwene data, Yesu akugirire neza, ibikuruhije ubone ineza y'Imana igusanga ahiri. Birashoboka yuko ari icyaha gikunda kwizingira ko, tabaza Yesu aragutabara. Yikoreye imibabaro yacu yose, yikoreye ibyaha, yikoreye imivumo, indwara zacu zose yarazikoreye. Tabaza Yesu aragutabara atabanje gutabaza. Shalom shalom.